nimero nshasha. Oui, allô? Oui, bon après-midi. Ego. Ça? Jeu? Sawa, murakoze. Yes. Nasi makayita. Ndagufinze rero igituma nyohewe. Ivyo urumva nyene ko vyotuma je ndyohewe. Oya nawe. Reka ndabikwigiye. Ukuvuga ngo nabaye deje. Bavuga ndi peace. Urabyibuka ko nanakubwiye ko nagiye kudepota. Ubu rero baje kuntelefona yuko natowe. Ndagufinze rero ikintu caje kinza mu mutwe bwa mbere. Ni ukuvuga ngo iki kivune ne wanzaniye ngo umukozi kirakimviriye mu nzu. Ego dutegereza gufasha abantu bize, ukuvuga abantu bisuku icambere. Neza cyane. Ahubwo nyaruka tubivugane neza. Ego sawa. Regina. Sabwe. Kandi wewe narakubwiye wowe kuri gito. Igihe cyose ndaguhamagaye ntuburi kuzuzanya. Nakunda ndagira tuboka. Ubundi nkazo haba mu usanga unzani isafuriya. Nani ibintu byose uriko urakoresha uca wita ubifise. Ntaco bitwaye. Umviriza nakubwiye. Ubu ngiye ajya kwibarabara kuzana amayinite. Usange. Waje gutekereza. Urabyumva? Nabuja no kurima ndagusabye imbabazi no kunire ngenda he none yo. Mana yanje. Ngiye gutaba ku mukozi wawe yarabimbwiye neza kwibarabara ngiye kudepoza none gamana nibi wambwiye ko ari bikontrere none ibyo wambwiye gamana. Nasubiye ku telefone. Nashana uza kwitaba. Kuno mvugo yabaye umukuru ga mama. Bisa sindahawe. Bine numero 6. Ndashatse kwitaba. Nitabende. Aranyita sagira ndiko nditaba. Nitaba. Bon après-midi. Okay. Mwari muhejeje kuvugana na Mabuja asohotse hanze kugura amayinite. Oya, je ntitwavuganye. Je ndi Regine. Oya, mwari muhejeje kuvugana na Mabuja wanje asohotse hanze kugura amayinite. Je ndi umukozi wiwe. Yego je nitwa Regine. Yego naradepoje muri Burundi Peace. Oya, natanze nimero za Mabuja sinatanze je nta telefone fise. Niyo ma telefone. Nawe nyine? Yego Regine ni jewe turiko turavugana. Yego ni jewe nitwa Regine. Ni jewe? Ndabese. Yo, that's what Burundi Peace. Bana bana. Yo. Reka kumbwira. Yo, mamishimwe ba. Ni jewe. Ego Regine, ni jewe ndi Regine. Yo, mana yo. Reka kumbwira. Yo, mamishimwe ba. Bana, uri nteturiye, mana uratabara, mana ndakubonye kuri uno munsi. Ndakubonye kuri Imana wishura kandi abantu bagusenga. Uri nteturiye mbega mana nzoguhiki. Na munsi mana ndakubonye. Ndakubonye kuri Imana ingororotse mana. Ndakubonye kuri Imana ihambaye Yesu. Ibyo birimo? Uri yamba. Yo ndasabye amahoro. Imana irateturura. Imana irateturura. Wasatse? Kuva cyane. Sisi nakubariye. Urazi umwana nari maze ngaha ariko aragira. Imana ni nziza. Haleluya. Imana ni nziza. Haleluya. Mahoro.
yo uyu muntu yo imana ishimwe mabuja finalma vyakabaye no kwidashikajije kugira nyene ko ndamwirukanye maze ukore nambara ari uwabaro mwinshi inzero yaheze sinabyumva no narakubanye kuri kuza shara mana izana kubyo wakoze ngari imana babona izana kubyo wakoze kwa ubisi narakubanye mana narakubanye nabari kuvuga vyakumye biduga kwene niba mugabo ikibazo kimwe burije mugabo yogendetse naho cyane kuragenda ngo cyane umviriza ntaburije ntango harabona navuze ntaragenda urabona yani impuzu yanjye icikanye kubera mahoro y'imana asigarane nawe ijoro imana iraheturuye oya nawe kameme ushobora kumfara ko jewe imana nishimye urabona umunezero wanjye ntavuga ngo ukasiranutse Yategeka bigakomera ifite ijambo rya
muri Kanani yanjye maze nduhuke uru rugendo rwo mu butayu ruzarangira igihe cyo gutungwa n'amana kizarangira zinjira muri Kanani yanjye maze nduhuke zogera kuco yavuze zogera naho yambwiye Imana atari umusumu wibeshe iyo ivuze biraba yategeka bitegetse ndabugize nyakuri y'amahoro muraho ariko hano muganya ko umenga sebe kugana watabi hari umuntu nawe umenga murasa uramuzi nyawayo nawe yari umuntu w'umukungu nyene akabwebwe nyene kazanye kuki muga oya nukuri simwebwe oya simwebwe uramuzi ntabwo uramuzi oya ntaho ndamuzi sinitaye no kuba karagahimbira nyene karengana burya mwene cyata birago byo ku isi ntabwo nyine bigenda mwana nk'imenye kuri tungagiye kiya kingorongoro hajya ari kiyi senkanya yo kuja he ukuntu waje uramvunagura je bazaye ko abantu nakeneye senkanya ariyo dukore mvuye gusoma mu isoko mugabo Shani ndiko ndaca yego mugabo si heza kwera ubuzima ni hatari abantu batowe kugira bazoje gukora bace bantelefona nkamangira ngo nije ubwishime ngubwo nta muntu numwe ngira nka ahubwo sinzi wowe ngene ntagushikire ngo ndagutelefona ndashaka ndagutera inkuru wihugura ndafise umugenzi yambariye ibintu mu by'akazi wambarira ko twaziganye n'umudamu nyene ngo afise amahera menshi ngo afise amarimantasiyo afite ngo afise amahera menshi jerero kuko ndiyumvira ko tuhava ngenda mubaza ndabico yofasha ndaruje ndabe ko yomana ko kuza ndakoroka aho yakore aho uyu munsi we nawe umunsi oya uburije oya basi umutelefona kumutelefona mbesha amayinite ntuzi ko agora noyakura ndakenye n'amayinite y'ijana ntashobora kuyaronka shaka oya uriya aranje vrema uriya aranje urondera izo sindi nimero ninayaronka ndamutelefona nayarose naho tusha tugende ejo ndaza haba nzemera nzinduka agatondo kakarataragenda umva rero turaza kuvugana ku telefone amasaha tuzohura naho tuzohurira sibyo sawa rero turakoze sawa Karibu. murakoze tugusanze muri salo Yo, yambibasha. mahoro Mana, karibu. Basha, kolege. Mana, no musi rero. Yabyo. Mana. Imana ishimwe. Regine. yewe jumbu ndabirahewe Imana irakomeye basha. Karibu vrema karibu. Karibu. murakoze Karibu. Ndaryohewe vrema. Samanti. Abakolege. Ndona uvuye iwe sijari. Nisomene irahetse. Ishokora. sigaye asaba amashokora ashayahora ku bijumbu ndabona ibintu amarido meza ama ecran plat mana yanje si ibintu vrema urantangaje n'ukuri kuri vya bijumbu Hewe. Uribuka muri groupe biblique dusenga Imana. Abantu bitahiye tugasigara ku ishuri. kirashaka no kugira ngo uve ubuzima bwawe Reka je Imana nzoyivuga uko ndayizi. imana ni nkuru kireka yitwa imana Ntabwo ndaryohewe.
trop vraiment kubabona. Ego nyene ndiko ndabona ibintu ijya tableau ni certificat Ego shira karamwo cyane. Irya tableau ni communauté ndimo yayimpaye donc ni semeya no kuvuga communauté des étudiants et post-étudiants membres de l'église évangélique des Alpes. Donc iyo communauté ndayirimwo umva ugize urubanza baraguha kado nyene niyo abantu bize za kaminuza n'abazihejeje bari mu ishengero ry'abagenzi N'abanyeshuri. amasertificat narujuje none ntimuzi ko nsigaye ndi deje wa Burundi bisi Chuti, mubwire rero ko nabateretse amazi imbere jana nariko ndinwe. Ndashaka gufata iki vraiment duha amazi ibintu Duha amazi sha. twanyoye Kwama ku maji twebwe. ntazi ko tutobura ariko amazi Amazi mwese. amazi nyene Mwenda bazanire vrema. yego sha Mm.